Mwo twidondora Je nitwa Siboniyo Jean Berchmans. wavukiye hehe ryari? Siboniyo Jean Berchmans afise imyaka 35. Jewe mvuka hariya mu Gihamagara muri commune Taba, intara ya Gitega. Wiziki? École primaire nayize imakebuko. Hanyuma mpeza école secondaire icyo twakwita lettre moderne kuri lycée Musinzira aho bita kuri Atene. Hanyuma candaza muri kaminuza y'u Burundi ndiga Institut de Pédagogie Appliquée, cycle ya mbere nayihejeje muri 2013, niga anglais kirundi. Cycle ya kabiri nayihejeje 2015, niga anglais gusa kufisa ama cycle abiri. Nyuma yaho rero yaragiye kwiga vya business entrepreneurship kuri University of Iowa muri cadre ya Mandela Washington Fellowship. Hanyuma yaho narize kuri University ya Strathclyde University muri Glasgow, hari en ligne niga vya journalism. Hanyuma narize kandi ibintu vyerekeye gutatura amatati bidaciye mu ngimba cyo twokwita résolution pacifique des conflits kuma university tandukanye mugabo en ligne. Hanyuma ubu rero nkaba ndi ngaha nk'umuntu avuye kwiga muri Amerika ibintu vyitwa agricultural and rural development canke iterambere mu vy'uburimyi n'iterambere ry'ikibano. Mu buzima busanzwe usanzwe gukora iki? Ndi leader communautaire, president wa organisation bita Association of Mentors for Business Entrepreneurship. Tuvuze ngo business entrepreneurship no kuvuga kugerageza kwiyungunganya, tuvuze tuti innovation sociale, impinduka zizana canke akabirya kazana impinduka mu kibano, gufasha abantu kwitegurira imigambi yo kubaho, kurondera uburyo bwo kwibeshaho, cyo twokwita activité génératrice de revenu, kubafasha kupanga iyo migambi hamwe kuva mu mutwe gushika bagiye kubivyaza umusaruro bashobore kuronka ubuzima. Ubuto bwawe bwari bumeze gute? Je nakuze nigwanako cyane. Berchmans rero yakuze nk'umuntu wese uzi wa ruguru, kuragira impene, kuja gukoba ibijumbu, gukubita imiryabo bose imisangira, bibaye ngo bukaja kwibika igoro uragiye inzara igufashe. Hanyuma rero umugabo aho hari mu bwana bwa kare, mu nyuma rero ndabona yuko ntashobora kubaho mu bwo bukene, banyirukana kwishura amahera y'ishuri, gaca ntangura ibintu vya business entrepreneurship. Ibi nyene natanguye gufata kamera nshiga muri cycle inférieur des humanités, ndakora ibintu vya photography dukoresha ama appareil bita yashika ico gihe, waruma kujya kw'inko gafotora udufoto gacuca kogesha muri studio kagurisha bakaguha udufaranga. Vyari bimwe mu mahera kuko filime yagurwa 3, ugacugura amapire y'igihumbi, ugaca wiruka inyuma y'abantu bafotora, ugacugenda muri studio kogesha, ugacuza kubasubiza amafoto ipoze irimwo kopi zibiri, ugacuyigurisha igihumbi. Iyo filime yari irimwo amafoto 36, ubwo basanga ukoresheje umutahe w'ibihumbi nka 10 ushizemo no kogesha, wacuronka ibihumbi 226 vy'inyungu. Rero wakoze nk'urubanza ukaheza filime zibiri, urumva ukiri umunyeshuri wacuronka amahera urya. Uwo bukunda kugira sport yahe? Football. Bantazira ngo wansufati muri Victoire FC aho nkimye. Mugabo wansufati bana jewe ibiro vyanje na ansufati sinzi cyo bari imiti, sinzi ko ari kwira twirabura twese. Hanyuma uretse ivyo ndakunda basket, ndakunda na natation. Mugabo football chaque samedi ntegerezwa kuba ndi muri tele kutuke kuti. Amebe kubatakizi niki? Nishira hamwe ridaharanira inyungu z'amafaranga, rikufasha Urwaruka n'abakenyezi kwitunganiriza imigambi, rikabicisha mu kwigisha indero nzana ubwenge nzana amafaranga. Iciyumviro cyo kwitanguza cavuye he? Cavuye yuko mvuye kwiga business entrepreneurship muri Iowa muri 2016. Nabonye yuko ubumenyi mfise ntobwigumanya jenyene. Hanyuma kandi jewe nari namaze kubona yuko nk'umuhungu nyene wa ruguru icamfashije nuko narose abantu bampa izo opportunités zo kuza ndabonana n'abandi, nkabonana n'abandi bantu b'incabwenge nkabigirako. Ndavuga rero nanje nyamba hari abantu bamfashije ifo ko mfasha abandi. Kubera iki wiyumviriye ahanini gukorana n'abakenyezi? Nibo bagowe nkatwe kuko abakenyezi n'Urwaruka turavye kahise k'abakenyezi mu Burundi. Nakubwiye ko ndi fils du paysan, edini paysan. Mama wamukuye mu ishuri ari incabwenge ngo naze gufasha kuragira inka no kurima, ngo nta mashuri y'abakobwa. Yo nkavuga kuri mama yize sinari gukura mu buryo nakuzemo.
kandi rero ivyo vyashikiye mama nivyo nawe yaragize ikibazo umwana wiwe mukuru yaramukuye mu ishuri muri ubwo buryo nyene kandi vyashikiye mama nta mushikanje mukuru nivyo hari ahantu henshi bigishika navuze rero ntaba abantu turazi ko ari bo nkingi ziterambere burya amahera afiswe n'umukenyezi arafise akamaro gusumba amahera afiswe n'umugabo je ndashobora kurya ibihumbi 100 areze mu kabare mu umukenyezi kugira ibihumbi 100 areze ntibikunda rero twarabonye yuko dufashije urwaruka n'abakenyezi iterambere cariza amebe ikorana gute n'abakenyezi mbega nakaye karusho bahakura d'abord bararonka inyishu ku bibazo bari bafise vy'ingene botangura business hanyuma tuhari ama project hatuzana tukabagurana imitahe idasaba inyungu bakakora ata nyungu twabatse bakiteza imbere cage higeze bakayadusubiza tugasubira tukabongera hanyuma turabaconnecta ku bantu bashobora kubagurana amahera kandi turabagira ico bitwa ama chaîne de valeur ihanahana ry'ibidandazwa tukabagira agashene nk'ubuti wewe ufise ibijumbe kandi uconnecte ku bantu bafise ingurube ntibazovuga yuko ibijumba ari ngorane ufise ingurube nawe ndamuconnecte ku bantu b'amabusheri umuntu hazobura inyama ngo nuko yabuze ingurube nazo abo b'amabusheri nabo ndabaconnecte ku bakiriya b'amahoteli igihe uje muri Amerika ni igiki cakunyuzuye hajya muri Amerika hanyuzurana vyinshi muri Amerika ibinyuzurana ni vyinshi dabo twibaza ngo twarize icongereza kijya congereza twize sica abanyagihugu bavuga rero kubanza gufata umwanya wo kwiga yaha rero bikunyuzurira hambere ugiye kugura indya rero nko muri mall canke muri restaurant hewe hanyuma twe dufise ubwoko bw'indya bukeye ukamusaba ati je ngomba ishiko giki agashikuzana amavarite 10 ushaki canki aho rero speed bakoresha urugero kuntu banyarutsa kuvuga kikaba ikibazo hanyuma rero ndi umugabo wo mu Burundi Abarundi urazi ingene umenga turabami mu rugo n'isahani ntuyikure nkuri birato impuzu shirangaho baramesa no guteka burya rero ku mugabo wo mu Burundi ntugire ngo biroroshe vyaranyuzuye nabanje kumenyera kabisa mugabo nta kitamenyeye ngo naramenyereye wowe ufise umuryango ego Berchmans arubatse arafise n'abandi atunze mu nzu yubakanye n'umupfasoni witwa Nitunga mu mashuri yawe mato wari umunyeshuri ameze gute secondaire Berchmans yari umunyeshuri yiga umwanya muto mu gutwo yize tugaca tuza bavuga ngo nyamba nkoresha ibisigo kuko jewe nabandi ko ndafotora ntoyikaye nkiga ko kanya gato y'intoyi nararaba amanota yose nabanje kuyaparikwa nkaraba iyo nkaba ndi mwigisha n'igikino baza abantu iyi chapitre rimwiki utwo nyene nize baca batuzana nkaca nkubitako hanyuma yari umuntu atazi kuboroka kuko nta mwanya wo kuboroka n'abamfise naca rero nkoresha comprehensive ibintu navyiga nkabitahura ikibazo kimbajije nacishura mu majambo yiwanje mugabo urumva sinigera mba uwa mbere ngo nama ndi mu bantu b'amayinite wa kabiri ushaka uw'umunani w'icenda narakunda n'umuziki abantu benshi bakunda kunyita ngo rapper hanyuma baragukunda kunkotesha mu biteramo byose kugira nje gutamba muri secondaire amebe mu myaka 5 uyibona igeze amebe ndayibona iriko irakorera muri East Africa yose ifise abapartenere benshi mfise biro mu Buganda mfise biro ya Dar es Salaam Dodoma mfise biro mu ma province yose y'igihugu mfise abakozi nk'amajana nk'abiri mpemba bafise imiryango ibayeho kubera amebe nk'ubu wo kugira umukuru w'igihugu wo hindura iki jewe wongira umukuru w'igihugu ahantu nohera ni muri education niwo muzi wa vyose education rimwe bisata vyose no hugura indero hanyuma nkahugura ikintu citwa ikintu twokita transparence indoto nini ya mbere ushaka gushikako indoto nini nipfuza gushikako mu buzima gukoresha abantu nkabona abantu amamiliyoni bariko barabaho kubera jewe abo bihera mu bonzo hakazi bigahera mu bonigishije babayeho neza no kuvuga nk'ubu hamwe nobona umuntu azokwandika igitabo mfise nk'imyaka 70 avuga ati ibintu byose narose nabose kuri ya formation watugirira na ya coaching watugirira iyo ndoto ninabona nk'abantu 10 banyanditse ko ibitabo bavuga ati kujya bandika igitabo ati president yunaka atwaye ibi nanje banyandike ko nk'umuntu yafashije abantu muri community kwibeshaho iyo niyo ndoto ngomba gushikako kubwawe kugira umujana w'umu entrepreneur bisaba iki bisaba kuba uvyiyumvamo ukwanza hanyuma hari ikintu nita mu Cyongereza code enga agashavu mva mutima
mugabo kandi kari keza pana kagashavu ko gushwana agashavu mva mutima nuvuga uteza kugira kwidentifya problem jewe ndavye ivy'Imana yampaye nkarabaho mbaye nigiki noshobora gukora kizana impinduka iyi probleme kanaka nabonye nkayikura muri community mu kuyikura muri community nkabasigira ubuzima bwiza hanyuma nanje nkaronka amahera. Nikiye kintu cotuma umukenyezi w'umwirimizi atera imbere? Abajya abakenyezi babirimizi n'imisanzu twarabagiriye nabi ntwababwiye ingene bahambaye. Ega bajya abantu nibo ba producteur nibo bantu bambere baduha imfungugo. Nibo bantu bambere bastabiliza community. Burya uravye ahantu abakenyezi batarima usanga tandya zihaye. Abakenyezi nibo bambere ba producer indya. Abakenyezi nibo bambere bastabiliza imiryango. Abo rero maze ikintu bacambere bakeneye nibumve yuko bakomeye bafise ico baterera muri community. Bamaze kuvyiyumvamwo ucubaha rero bwa bumenyi. Ijo rero bakeneye ni kwiyumva yuko bashoboye no guca bamenya ubumenyi kuko bobo biga neza. Toto batubisha ama formation y'imisi 3 bagaca bivyaza umusaruro gusumba bamwe bavyize imyaka n'imyaka kuri kaminuza. Akajambo kugwaruka bw'u Burundi. Kugwaruka ni muze dukore mu gukora harimwo kwiga ntitwisondeke ico ukunda ciguko haca nsobanura badutunganiriza ama programme bareka umwana yiga ivyo akunda kugira ngo aheje kwiga aca bikuramwe akazi. Ugwaruka ijambo ndabatekereye kora ivyo ukunda hanyuma ntiwisondeke mu vyo wiga iga ivyo ukunda ukora ivyo ukunda urondera amahera kugira ngo ntube exploiter n'abantu bagomba kugukoresha uko badashaka.